Nitekano umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe mwe banywanyi bakunzi bacu mubandanya mudukurikirana muherereye irya nino mu makungu ya kure. Mwese mudukurikirana muherereye ku mugabane w'abanyamerika, bari irya nino ku mugabane w'abanyaburaya, mudukurikirana muherereye ku mugabane wa Aziya, abadukurikirana muri ku mugabane wa Afurika, muri Kenya, Zambia, Uganda, Afrique du Sud, Mozambique, Malawi, muri ngaha mu bihugu vy'ibibanyi, mu buseruko muri Tanzania, uburaruko mu Rwanda, uburengero muri Congo, abari ngaha mu gihugu cacu Burundi, muri ngaho mu ntara ya Burunga, mu bumanuko bw'igihugu cacu Burundi, intara ya Buhumuza mu buseruko, intara ya Butanyerera mu buraruko, intara ya Bujumbura, uburengero no hagati y'igihugu cacu Burundi, abari ngaho mu ntara ya Gitega, mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone, hama uraca ujya ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bikugerako aho uzoba uherereye hose kw'isi. Amakuru agezweko ariko aravugwa ngaha mu gihugu cacu Burundi, hari amakuru canke inkuru igezweko yihutirwa cane iriko iravugwa mu Rumonge, ivugwa ko rero hari ifatwa rya komiseri Moise Arakaza batazira nyeganyega. Uyu musanzwe mumuzi mu mabi menshi cane, kwica, gukubita, kunyuruza abanyagihugu mu ntara, amakomine yagiye aracamo menshi cane. Yarasanzwe atwara igipolisi muri komine Bweru, yahora mu ntara yahora yitwa Ruyigi, niyo yari yarajanwe. Yaraciye mu ntara zigiye zitandukanye, nyine mu ntara zahozeho kera. Ayo makuru aravuga ko nyeganyega yoba yafatiwe mu Kigwena afise igitoro c'amagendo. Abapolisi benshi baravuzwe cane mu rudandazwa rw'igitoro c'amagendo ngaha mu gihugu cacu Burundi. Ibintu bavugwa ko ni vyinshi, si we wenyine, abategetsi batandukanye baravuzwe. Umukuru w'inama nshingamateka Gerard Ndabirabe yarafotowe, amafoto arahari, amavideo arahari, afite igitoro c'amagendu mw'ijerekani, mw'ibido, mw'ibuni. Ivyo vyose vyaraciye bigenda vyibonekeza. Abo bategetsi karibo baba bafise ibitoro vy'amagendo bashira muri bijya bivewiti vyabo, nk'uko Variston Ndayishimiye yavuze ko bataja kugwanira igitoro ku masitasiyo nk'abandi banyagihugu bose. Iyi nkuru rero ya Moise nyeganyega, Moise Arakaza batazira nyeganyega, irasa nkaho itangaje gose. Ntiharagera ko nyine biriko biragenda bivugwa ko yoba nawe yahagaritswe. Igipolisi, abasoda bakomeye cane ngo nibo bafashe Moise Arakaza ngaho mu Kigwena afise igitoro c'amagendo yariko arajabukana, yaja kudandaza, ikindi aja kunyegeza. Ibintu vyaciye vyunyuka kumviriza ko Moise Arakaza batazira nyeganyega ko nawe yoba yahagaritswe. Abo bigira rero inkuru yose iriko irabera ngaho nyine mu Kigwena, mu ntara ya Ruyigi nyine muri komine Bweru, ibintu bariko baravyina bagasimba. Buri umwe wese yumvirije ko Moise Arakaza yoba yahagaritswe w'inyeganyega, azi amabi yagiye arakora menshi cane mu makomine yose yakoreyemwo, ata komine nimwe yavuyemwo avugwa neza, yaravugwa nabi cane, harimwo ubwicanyi, ata komine nimwe yanyuzemwo ahave atisha umuntu. Ariko kubivanye nuko ngo yakorera Variston Ndayishimiye, yaraca bamuhemba kumwimurira mu yindi komine, kumuduza. Uyu nyeganyega rero yari ntakogwa ko avunira, anivugira ko akingiwe n'umukuru w'igihugu nyine nk'uko tubibabwira. Ni inshuti ya Variston Ndayishimiye, ari bivyo bituma uyu mugabo Moise Arakaza batazira nyeganyega ari igihangange kidakogwako, kandi akingiwe n'umukuru w'igihugu cacu c'Uburundi Variston Ndayishimiye, batazira neva nyine.
ariko kuri kino gihe inkuru twaronse nuko ngo yoba yahejeje guhagarikwa afatanwe igitoro. Turabandanya tubatohoreza aho Moise Nyeganyega ashobora kuza kujanwa kuba yopfungirwa nk'uko amakuru ariko aragenda abishikiriza. Muri kino gihe turiko turabatohoreza izi nkuru zose zigenda ziriko ziravugwa ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Tuvuye kuri iyo nkuru kandi haravugwa inkuru iriko iravugwa kwa General Prime Niyongabo n'ibindi bihangange bitwaye igihugu cacu c'u Burundi, aho biri kuvugwa ko hashobora kuba hagiye gutembagazwa ubutegetsi. Bakaba bariko barategura ukungene bazotembagaza ubutegetsi bwa Variston Ndayishimiye. Abandi nabo bakavuga izindi nkuru zivuga ukungene Variston Ndayishimiye yoba agiye gukura General Prime Niyongabo akamukura mu mabanga, bivanye ko ngo Variston Ndayishimiye ashaka kwigwiza ko inguvu, kandi akaba abona ko uyu General Prime Niyongabo atari umuntu wo kwizigira. Imyaka maze mu mari ayo mabanga yo gutwara igisirikari ngo harageze ko ahindurirwa amabanga, kuko ashatse gutembagaza igihugu, ashatse gutembagaza umukuru w'igihugu ngo yobikora vuba canke bwangu akaba agahita abishikako, mu gihe yoba abandanya kuba umukuru w'igisoda c'u Burundi nyine nk'uko amakuru ariko aragenda abishikiriza. Nayo mu zindi nkuru twobashikiriza muri komine Ntahangwa Regis Havyarimana imbere y'isinzi ry'imvukira n'ababa muri iyo komine bakoraniye ku kibuga ca Muramvya. Uyu mwana ari umwana adasanzwe, ari umutimbo, akaba yegereye umukuru w'igihugu aramuramutsa n'icubahiro. Uyu mwana rero akaba yabaye canke ariko arafatwa nk'umuntu akomeye cane, afise akazoza mu batimbwe nyine nk'uko biriko biragenda bivugwa. Evaristo Ndayishimiye nyene icubahiro yavuze ko rero musitanteri wa komine Ntahangwa nyine Regis Havyarimana agomba gushimira ujya mwana yatimyutse, yubahutse n'icubahiro cinshi cane, akaja imbere y'umukuru w'igihugu akamuramutsa ko agomba kumuduza no kumwitako kugira ngo bizomugirire akamaro canke ikimazi nk'uko amakuru ariko aragenda abishikiriza. Tuvuye kuri iyo nkuru ivugwa ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi kandi tugihari turagira tubabwire ko intumwa ya Papa Kardinali Pietro Parolin mu birori vyo kugurura icibutso ca Musenyeri Michel Contine yagandaguriwe ku mutumba Muturirwa, zone Minago, komine Rumonge mu mwaka w'2023, igenekerezo rya 29 ukwezi kwa 12, mu ntumbero yo guha icubahiro Contine no gusasagaza ubutumwa bw'amahoro, urukundo no kunywana yigisha. Karidinali Pietro Parolin yashize ibuye ry'umushinge ahagiye kubaka ivuriro ryitiriwe Contine kuri uwo mutumba wa Muturirwa. Yagize ati iri vuriro rigiye kubakwa mu ntumbero yo kwigisha abantu ko ahasesekeye amaraso hashobora guhinduka ikibanza co kurokora ubuzima bwa benshi. Nk'uko hari n'umugani ugira uti Imana yandika ibitumbereye no ku mirongo ivunaguye.
Icegera c'umukuru w'igihugu c'u Burundi Bazombanza Prosperi yateye iteka ivyo birori, yamenyesheje ko Musenyeri Contine yitangiye Uburundi n'Abarundi kuko yaje mu Burundi mu bihe bitoroshe maze yigisha amahoro, umutekano no gusubiza hamwe atako aranabizira nyene. Inyuma yo kugurura icibutso ca Musenyeri Michel Coutinho no gutanguza ibikorwa vyo kubaka ivuriro rimwitirirwa Padiri Karidinali Pietro Parole yaciye aja guhereza inkuka y'imisa kuri paruwasi ya Minago. Ibindi muraza kubiraba nyine mu mafoto yariko aragenda acicikana ku mbuga hwaniro, aho Prosper Bazombanza ariwe yitavye nyine ivyo birori, ariwe yateye iteka ivyo birori nyine, niyo nkuka y'imisa nkuko amakuru tugenda tubatohoreza agenda abishikiriza. Tuvuye kuri iyo nkuru rero iriko iravugwa cane, harongera hakavugwa kandi indyane ziri hagati y'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angelina Ndayishimiye kumwe n'umukuru w'inama nkenguzamateka Lieutenant General Gervas Ndirakobuca batazira ndakugarika. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angelina Ndayishimiye we avuga ko ivyo canke umugambi wiwe yawushitseko ukwivuna abajenerali bari bamubangamiye ngaha mu butegetsi, abajenerali atashobora guha amabwirizwa ngo bayakurikize. Abo bajenerali harimwo Gervas Ndirakobuca batazira ndakugarika, wari canke wahora ari umushikiranganji wa mbere ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba yarasubiriwe n'umushikiranganji Ntahontuye Nestori yahora ari umushikiranganji w'ikigega ca leta. Akaba rero ngafise vyinshi yemereye umukuru w'igihugu, akaba kandi ari inshuti y'umukuru w'igihugu n'umutambukanyi wiwe Angelina Ndayishimiye. Angelina Ndayishimiye imvo zatumye adahuza kumwe n'abo bajenero ni kwigwiza ko indonke n'itunga, kunyonya itunga ry'igihugu, kwigwiza ko ubudandazwa bw'ibitoro akumva ko ari we yobidandaza wenyene, mu gihe abo bose abo bajenerali bari bazi ikinyegeje inyuma y'urudandazwa rw'ibitoro ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ivyo bitoro bakaba birimwo ibinyegezwa vyinshi, ari navyo vyatumye ibitoro bibura ngaha mu gihugu c'u Burundi. Abenshi babandanya kugenda bahasiga agatwe, abandi bagapfungwa. Ibitoro baja kuzana mu gihugu ca Kongo, abaja kubizana mu gihugu ca Tanzania n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye, aho rero ubutegetsi bw'igihugu c'u Burundi butemera ko hari umuntu arekuriwe kuja kuzana no kwinjiza ibitoro ngaha mu gihugu c'u Burundi. Uwurekuriwe ni amasosiyete atwagwa na Angelina Ndayishimiye, harimwo nka Prestige, za Enteri Petroli zo zarashizwe ku ruhande kuko zarabujijwe, zirakumirwa gusubira kuja kwinjiza igitoro. Harimo na Dusabimana Prote, umunyarwanda yahora azana igitoro, kuri ubu ngubu baramutaye mu mpimba, bitegetswe na Angelina Ndayishimiye. Amwagiriza vyinshi cane, aho baciye nyine bamwagiriza vyinshi bitandukanye, kandi biboneka ko harimo ukwihenda gukomakomeye cane. Imvo ari uko igitoro bipfuza ko bakidandaza bonyene, atawundi muntu yokabaye adandaza igitoro ngaha mu gihugu c'u Burundi. Umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yarumvikanye yivugira ko igitoro yagifashe mu minwe, ko ari we agomba nyine kukinjiza, gukurikirana ibijanye n'igitoro kigashika ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho kizoca hose, bakikura muri Arabia Saudite canke muri Tanzania, ariko bikaboneka ko Tanzania nayo idashaka gutanga igitoro kuko nayo ija kukirangura canke kukigura mu makungu, nk'uko amakuru ariko aragenda abishikiriza. Kugira ngo amakuru mwene nkaza gushikira wafyonda flow
niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke se ugafyonda suivre niba ukoresha ururimi rw'igifaransa, ugaca rero uja ngaho handi buryo ugafyonda no kwako gakengeri, amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bikazoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane, muri abo kubahwa. Amakuru yacu nakagaruka, nagahwane, ndabikebanuye, naho ubutaha.